Bonjour la grande famille. Nkuko musanzwe mubizi amazina ni MC Yvan Mutima wa Burundi. Je n'umutima wanje wose ndemeye gushigikira Sabaut Media TV mu bikorwa bishasha mu nguvu zishasha. Wowe nawe nkunda, wowe nkurikirana, wowe ukunda ibikorwa byanje, nyaragasa kuri YouTube ushonde kuri subscribe kugira ngo ubu wa mbere mu gukurikirana ibikorwa byacu bya 2026. Ciao ciao. Yes, mwiriwe icamwe mwaramutse bivanye naho muherereye. Amazina ni Iradukunda Yvan, abenshi mwamenye kuri MC Yvan Mutima wa Burundi. Twakoranye ibikorwa byinshi mwarankurikiranye ndetse mwatumye no munsi mba uwo ndiwe. Iyi ni Sabaut Media TV. Inyuma y'igihe kirekire tutariko turakora, inyuma y'igihe kirekire mutariko muratubona muri circulation z'akazi, hari ibibazo byinshi abantu benshi bashoboye kwibaza, mbega Yvan ari mu biki, mbega Yvan kubera ko adadushikiriza ibiganiro, kubera ko adadushikiriza amakuru, kubera ko adadushikiriza amareresi nk'uko bisanzwe bizwi. Inyuma y'imyaka irenga 6 turiko turakorana ibikorwa ku ma YouTube channel agiye atandukanye. Iyi ni Sabaut Media TV, ni YouTube mwiyubakiye, ni kinyamakuru mwakurikiranye, ni kinyamakuru mwafashije, ni kinyamakuru mwerekanye ubutwari yuko mushigikiye kandi mukunda n'ibikorwa byanje. I am coming back kugira ngo dushobore gukorana, kugira ngo dushobore gusubira kubashikiriza ibikorwa byinshi byiza bigiye bitandukanye. Hari abana b'imfuvyi, hari abapfakazi benshi bagiye batandukanye, hari abantu bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ariko babuze imbonesha kure nimwe bashobora kurirako cyangwa bashobora kubatabarizako. Hari abene wacu cyangwa bashiki bacu baba Saudiya bari mu bihugu by'Abarabu bagiye kurondera, usanga bahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ariko ugasanga barabura ikibavugira cyangwa barabura aho bashobora gutabariza. Sabaut Media TV ihari kuri abo bantu bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye, kuri abo bantu bose bafise ikintu bagomba gushikiriza abandi kugira ngo bibashikire vuba bwangu. Turaje rero jewe n'abasanzwe dufashanya mu bikorwa, staff technique yanje, twese turi hano kugira ngo tubamenyeshe yuko ibikorwa bishasha, ingufu shasha, amaraso mashasha kuri Sabaut Media TV. Ico ndabasaba ni gufyonda kuri subscribe cyangwa mukagira like, mukongera mugakurikirana ibikorwa byacu uko bukeye nuko bwije, kumutaga ndetse no mwijoro. Ndazi neza yuko bizobaryohera cyane. MC Yvan Mutima wa Burundi ndagarutse kuri micro. Akajambo kamwe kintererano cyangwa kuduhanura kugira ngo ibikorwa byacu bize byame bigenda neza. Ico ndangije ndabifuriza n'umwaka mushasha wa 2026, umwaka w'ibikorwa, umwaka w'umugisha. Nkaba nongeye ndabasabiye yuko mworonka ibibanezera byose.